biraturaba twese ereka biraturaba twese byaravyo n'ibiki biraturaba twese. Ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'insamirizi Impano FM kwijana n'indwi n'ibice ubusa. Numuze mutaye kurikirana ikiganiro biraturaba twese kuri megahertz ijana n'indwi n'ibice ubusa. Mugitegurirwa mwanga muhagishikirizwa na Sam KB Damuru Mapesa. Cause I know just for me. Namaro cyane turaramukije bakunzi imisamirizi Impano FM yumvikana ku murongo wa megahertz ijana n'indwi n'ibice ubusa. Nkaba ndabaramukije ndabipfuza kubandanya mugubwa neza n'ibyo tubategurira twongera tukanabashiriza ku nsamirizi Impano FM. Rero kumaze imbese rero mwamaze kujuba twamaze kuza mikaniro turaba twese cyo kuri uyu munsi aho tuje kugenda tubaname twongera tuganira namwe. Ari beshi rero cyavuga ati mbega none ko umaze iminsi utuzanira utuntu tandukanye, mbega uno munsi wo batuzaniye uduki. Ibyo ni bimwe mu bibazo biriko biribaza abantu benshi bariko badukurikirana mu ngingo itandukanye y'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Aho rero nabanje kwabwira ati mbanje kubaramutsa ndabaramukije maze ndakunda cyane ababosi bacu bakunzi bacu abo dukunda cyane. Mbega mu kubaramutsa no bayambira, mbega nawo babwira gute ko ari benshi dukunda cyane. Mbega uno munsi mbega genza kubaramutsa gute ko nzi ko muri benshi cyane ari Bugarama, bari mu Matyazo, abibereye ku Mutsinda, abibereye za V5 kana barahandi. Ariko mu kubanza kubaramutsa nabwira ati amalogodo mavisi abu navuga ngo se havu cyane uvuga ngo se revu amvuze se hatwa urumviko mvuze umuntu umwe ariko akavuga ati se revu. Ariko kandi nongera mbanza gusaba imbabazi ku mwanya muto cyane wabanje kuhaca, aho na meze nk'uciye ko gato y'iminota igera kuri 3. Ariko mutubabare cyane niko bimeze, usanga ibintu byo kwitepressa bigenda bigorana cyane rimwe na rimwe. Ariko yangendeshwa yanje yo yamaze kuba yahashitse, twamaze cyuza turi on. Ati umunsi none mbega tuza kubaganirira kubijyanye n'iki. Ati muri biro turaba twese uno munsi mbega uno munsi tubahereza iki. Amukanya ndaje ndababwire, ariko ndababwira ati mena mwe muri tegura gira icyo muvuze. Mwe muri tegura abari ku Kirama, abari mu Kinama, abari Bugarama, abari Matyazo ku Muzinda, Ikiziba, Inyenkarange, mu Magarure, mu Ngongo, ni henshi zino tunagonda heze no muri site Gatumba ho. Muri biratira twese rero yo kuri uno munsi ni kuki umuntu ashobora kuvugwa neza bakamuvuga ko ibintu atigeze akora akubera ipete kanaka ahawe. Icyo ni kimwe. Ikigira akabiriza kuvugana ko naco niki ni kubera iki umuntu iyo apfuye abantu benshi bagenda kumuvuga ko ibyiza atigeze akora nawe nyene, ariko agihari bavuga ibindi. Ayo n'amajambo abiri ameze nk'ayasa tuzagenda tuganira ko. Hanyuma nawe muraza kwitegura, mwe murategura gufyonda kuri za clavier zanyu, afisa Android nayo bacha babanda banyereza kwa kundi. Hanyuma tubandanga tuganira namwe. Akanimero nza kukabaha tumaze kwinjira neza idonido mu kiyago. Ariko kandi mu kwinjira mu kiyago marabize ko muza kubanza kuza mwana mutubwire muti rabukwakwanyi duhereze ibyo nyine tuzaniye uno munsi.
tubandanya tubabwiriye yuko twamaze kuza turi gado turi fresh. Aho rero ngomba manze nakire abantu bagera kuri batanu bonyene babanza kuza banzatubwira ati twebwe turi gado, bati twebwe twaje, ati banzura butuganirira mutubwire, ati turaguhaye ikaze. Ni 69 ijana na 36 amajana 730. N'ubutumwa bugufi wongere wakure. Imihora yamaze kugururwa. Sam KB damu. Muravyumva iko namaze kuza meze neza. Ubutumwa bwamaze kuza. Wa mbere yamaze kuza atwandikira yatubwiye gute. Yanditse avuga ati amahoro mutama mapesa ndi Claude ngahanye kwivuriro kukirama turiko turumvikana mutama. Ati rabukwa kwanye turi kumwe namye. Ati mudushushe. Ati ni mudushushe harakeye sana. Ati no kukirama turakwikirana jana kwijana. Claude cyamekana gushimira cyane we wamaze gutangira abandi. Ariko ndabona siwe wenyine rero n'uyundi yatwandika ati ndi Jambosco ati karibu mutama amateka ati Mr Mapesa hanyuma udukorera umuti. Ubutuma babandanya guseseka ari bwinshi cyane, ni bwinshi. Nawe yanditse ati karibu sana. Ati ndi Didas ati nanjye ndaje ati ndi kumwe namwe. Ayarostar barabizi ko nabwiye ko nakira abantu batanu hanyuma ntera naduze ku kiyago cyacu nyezina ati kaze ubuza nawe rero gira gatanu rero ryango kiriduga mu kiyago nyezina ninde akira abadozi biganza tubwira ati twamaze kuza. Ugira gatanu nawe nyene yamaze kuba yabonetse na witwa Ferdinand nawe nyene ati avuga ati karibu batama amateka amamuduhereze ivyo maruteguriye mudukorere umuti. Nanje namaze kuba naje rero mukayarengo mbace ndiga kwijamba hama ndabahereza ivyo nabateguriye uno munsi muraza kumviye ko hariho akantu kahindutse kuvyo naro ndabahereza. Murabizi ko twaheruka kandi kantu tuba turafiringa turyoherwa. Twaje rero twaje mbega ati mbega none ubwa mbere nambere abiko ari utuntu tubiri tugenda tuyagako ano tujambo tubiri tumeze nk'udusa ariko na hari tujambo n'amajambo aremereye cyane. Ayo majambo rero n'amajambo ameze nk'ayasa ahijya mbere rivuga riti mbega none ni kubera iki iyo umuntu bamudugije ku grade kanaka avuga ko ivyiza atahora avugwako. Ikindi naco mbega ni kubera iki iyo umuntu amaze kuba yapfuye cyangwa amaze kuba yarenganye isi mu gihe bagiye kumuhamba uzamva batangura kumva ko ivyiza atigeze akora kiri ku isi. Mbega byo babiva kuki? Ayo niyo majambo abiri tugiye kuganira ko rero kuri uyu munsi. Mbega duhere kuri irihe? Reka duhere kuri iri jambo mbega ni kuki umuntu iyo yapfuye bamvuga ko amajambo menshi y'ivyiza atigeze akora kiriho. Uko bakuzi bacu abosi bacu mubana mudukikirana kujana n'indwi n'ibice ubusa. Ikiyago cyacu macumbisi ko kirabandanya aho tugenda tuba turi kumwe namwe tubana tubabira tuti mbega none ni kubera iki iyo umuntu yamaze kuba yitavye Imana cyangwa akaba yapfuye ashobora gusanga abantu benshi cyane bari kubagenda bamudondagura ko ivyiza atigeze akora. Mbega kiro ko batigeze mubwira bamenye ko akora ivyo cyangwa akora ibibi. Mbega uno musi mugarutse mubwiye ko akora ivyiza gute akiro mutabivuze.
ariko reka itangaje rero iyo ugiye rero kukaburi iyo bagiye guhamba umuntu kanaka uzosanga abenshi bafise amarira menshi atandukanye ugasanga bose buzuye umubabaro kubera umengo hajya bahamba abantu umengo haratingize cyane abenshi uzobasanga amarira menshi ateye n'ubwoba ariko benshi ntizobaza ngo bari kubararira bamuririra ngo ni kubera bari bamukunda cyane ari uzosanga yaramufitiye akabifu kanaka ugasanga yarafitaniye akantu ugasanga rero ariko ararira mugafise umunezero ati sije mbonye aramvuye ko sije mbonye aragiye nawe ninde ati termeto iyo rero ugiye kugikirana neza rero ugiye kubiraba ivyo byiza bagenda badondagura byose burya akiro usanga mivyo byiza bavuze yakozemo nk'ibyiza 5 kwijana agomba haba harimwo uruhombo rungana gute uruhombo rw'ibice 99 kwijana none ivyo bari byiza bayakoze byonyene mbe yako tanume yigera avuga ngo yarakozemo ikibi nta muntu numwe rijya no baduguye urutoki avuge ngo jewe naka numvise yarakoze ikibi iki niki secret t'accompagne ivyo byiza byinshi rero bagenda babivuga ariko nabo babivuga hariho bimwe ushobora gusanga babivuga nyene kugira ngo umuntu nyene bamureke aheze yirenganire ariko ntabwo abariko bumva ikintu na kimwe bariko baravuga muri rya byiza abo ryajya yaba yarabumva hariho abantu yobaje ikibazo ati ubwo cya kintu twapfa ubwo uno musi wagihevye ko nubuze muze kivyiza gusa mbega muri iyo mayige mbe kubwiye wacha wifata gute abo hungira hehe namwe ngo bumva ivyo byiza awo cyumva cyakubwira gute awo cihunga awo ubura nisi kumira aho rero ugasanga hiwanyu rero nimba bimaze kuba bimeze bene uko je nimbara umaze kubibona mbega umaze kuba ubona bibahe na hehe mbega abo bantu bo bahanura iki mbega nimba bimaze kuba ubona abo bantu bifata gute nimero ni 39 ijana na 36 amajana 730 Depuis que je t'ai rencontré toi ma bellissime depuis que nos chambres se sont croisées oh wa mbere yamayitangiye abandi n'ubuyongeye kugaruka et de t'aimer non cesse de grandir tu fais avuga ati namaro cyane mutama mapesa si fou si doux areka ndagushimire cyane j'ai du beau uyu abaye bundamutse gusa nta kindi kintu mbonye yarengeje ko oh ma cœur ariko na salutation zo zukenewe tu es si rare à trouver quelle chance j'ai de t'avoir dans ma vie bellissime je te chérirai t'embellirai d'amour sincère et limpide que le monde se donnera ari yundi yamaze kuba yandika ubutima bwiwe agira ati toujours sourire ndi Claude kwivuriro kandi mbona icokogwa gufashanya tukiri bazima kuko nama mbona nk'amahera atangwa umuntu yamaze guhera ari menshi uwo yamuha agwaye yokira ateye indirimbo iza ati komereka nagushimire cyane ariko rero Claude yaravuze ikintu rero gikomeye cyane kandi kigoye gutahuzwa n'abantu kandi kigoye no gutahura ku bantu bamwe bamwe bwagaje kuvyumviriza baby killer your favorite tugiye kuvyumviriza avuze ati burya iyo umuntu amaze kuba yawereye akaba yapfuye ati hari amafaranga menshi usanga bariko batanga tije ndiyemeje ibi umati je ndiyemeje kuzomurihira isanduku y'inzahabu y'imiliyoni zineze uyu nawe ati naye ndemeye mende vure bazobikora bibereye ari anye ku kaburi abana bati naye ndemeye kuzotanga amafaranga yo gukaraba n'ibindi biteye ubwoba ahubwo ko bateye amayakiriho ngo yafungure only a day nakubonye ndakwama personality yawe it's a nice yawe bituma mba stuck guhema bikanga uyu nawe ni Dramati
ati ibyo byose naho biruko ati umuntu narabiyitamporize cyane urabishira baraba nyene umushe wihamahoro ati none byomera gute tukiri imisi bishoboka bimera uko nyene ariko tubandanya tubakira hari yundi yamaze kuba yandika ubutumwa bwiwe ati namahoro cyane Mr. Sam KB ati icyo tubona nuko abantu bari bakwiye kuza barareka kuvuga ibyiza umuntu atakoze reka ngushimire cyane amakashi ati yo ati si byiza yuko bodonagura ibyo byiza umuntu atigeze abikora mbega none bamaze gushika ahantu baze bavuge gute baze bavuga iki ariko rero ikindi kibazo cyo kagaruka kitubwira ati mbega none boca bavuga gute boca bavuga iki big elephant imubagabo uri repeat mana promo uri profeo andabitsi ko ari kikanywe turaba twese kuzamiriza impano FM yumvikana kujyana n'indwi n'ibice ubusahano iwacu ndetse no ku mpande zine zigize igihugu cyacu cy'u Burundi n'abari hakurya y'amazi bose baradukurikirana baradukurikirana kuri internet abadukurikirana baciye kuri za Facebook abaca kuri za YouTube niba yigaca mugena mugira subscribe na sabone kuri radio Impano FM aho turari aramavango mbega none ko twama tubakenera ko baraba kibiriraho ati mbega bimera gute nama nabyiko tuba turi live ariko rero nimba rero tabaye hagufi rero no musubira gucitse kumbona live amakashi vacances mu budagi zo sikunga iwirushita mpolize zo kujana nishangereze ulo nyuma maida ndamba akaida nibana kutwenga idaje nata ubabwa kushira kwamaze kugira twashyize kwa Arafro umviriza n'amajambo ariko aravugwa mu nyetsina hamace nza ku kiyago cacu ngende kuri rya jambo rigira kabiri naryo ukazahumva ngo ni kuki muryoshe aho turaryoha ereka dukomezwa n'inzigo zanyu ukazahumva ngo ni kuki mutagase aho tuyatagata turi bamwe basobanurwa n'ibihe tubika inzigo tubika amafaranga twirukana abantu twirukana twamaze kuza rero muri cya gice cya kabiri aho tuje kugira ngo tubana namwe aho rabyikorera muri cya kabiri nawe tuzogenda tuyaga kuri rya jambo rigira kabiri mbega ari kubera iki iyo umuntu bamaze kumuduza icyubahiro kanaka usanga avugwa ko nawe nyine ibyiza gusa ngo kuva akiri mutoya yari umwana yari akerebutse cyane ati kugera ahageze uno munsi ati n'ubu yaragikerebutse cyane yakora ibyiza yafasha abantu yagira ibi n'ibi mbega koko biba ari iby'ukuri Aro turakeneye rero abantu rero baca baza batubwire mbega biba ari iby'ukuri cyanke kuba ari kubeshya cyanke baba bivuga kugira ngo bashike kuki ibyo nibyo dukeneye muri kano kanya ni byiza rero yiko rero umuntu rero mu gihe aba ariko araduzwa aba bakwiye kuraba amajambo rero muvuga kubera hari gihe ushobora gusanga mu byo nta namwe yararimo yarayikuri
si byiza na gatoya rero iyo uko rero umuntu aba yamaze kuduzwa ipete kanaka mu kwaciye kanaka ariko arakora yuko bace baza kumuvuga ko ibyiza rero atigeze akora kuva mu buto bwiwe ngo yarakunda kurima ngo yarakunda gufasha kwa abavyeyi abana ngo yakunda gufasha ngo abandi bana ariko ugasanga nta kintu na kimwe yigera akora nimba baba mu ikigori bagifungure wenyene akabona abandi bana baje mu kibazo kubaho ugasanga acaterera yacagishira mu mugongo hakunyira abana zonanyegeza amaboko mu mugongo no umuntu yakoze ibyiza byahe kuva kiri muto ngo no kwishure ngo yarakerebutse ariko ugasanga yaronka mu bibanza bya nyuma ariko kumva kuva mu wa mbere ngo atore ikibanza ca mbere mu kabiri ikibanza ca mbere ngo kuri ndaheza ngo yarakerebutse ngo ari inkerebutsi ariko ugasanga nta n'ikibanza c'icumi yigeza motera oya si byiza na gatoyi ko umuntu ashaka kumva ko ibyiza atakoze yaramugegeza mugire eforore ati mbega none ubigenza ute iyi niyo Bosco À chaque fois je te vois passer, c'est comme dans mes rêves, je suis un peu fou. Je suis pas sûr tu me comprendrais, je me suis promis d'aller jusqu'au bout. Oh baby, Jero je kubiraba rero ukunda kubisanga iyo bariko baravuga amateka y'umuntu ugasanga uyo muntu bamvuze ko amateka amaze kuba yakuze nimba yarize amashure akarangiza ya mbere n'ayandi akayarangiza hanyuma yarakegerano rero ashika rero kuri cya cyubahiro nababwira asanga akavuga ko byabyiza byose bya bindi byose atigeze akora ariko ndabwira ati ibyo bintu bibari bizana gatoya mbega none bovuga gute icyo ari kindi kibazo dukwiye kuzoraba hanyuma bakazora hindura mu kuvuga bakavuga ibintu ari byo kuko ari gihe bari umuntu aba yarabiboye akavuga ati oyu uwo muntu ariko arabeshe bazavuga ivyo bintu ariko akabura ukuntu yo mubeshuza akumva kanaka quand je te vois je reste sans voix ariko buvyanse kwifata kuguhishuka ko ngukunda nobigomana no kwicuza je m'en fous ma belle nubwo nibi bintu bizonsaza t'es si belle munyana mbabarire ni wowe nifuza je serai le tien je serai ton miel tu seras la mienne t'es la plus belle oh baby rekaribi banga ryacu nudu save myself, but see outside the road. Guilty pleasures I take. Amaze gatwese kwa Davido. Disconnect the internet, cause I'm Kante change can't. an intellectual. Abavuze iki? Make your body come, my body make a cool my tension. Mahoro yanje gakiza kanje Twamaze gushika rero kwa Fafa Praise avuga ngo Yesu munezero wanje zikira birashika nawe ahantu buri nawe akavuga ati Yesu n'umunezero wawe kandi ushobora kwizigira ariko tubandanya kandi dusoma ubutumwa
ati ni wowe nizigira kandi muri wowe hari impore ni murinde ni muri Yesu. Iyi ni Fafa praise. Fafa praise. Ariko rero ariko rakana karirimbo rero kajya kumviriza rero ati sinarinzi ko nzoboneraho kugirira neza ati kugira neza kwawe Mana mwisi y'abakiriho kajya kumviriza amajambo Fafa praise ariko agenda aririmba birumvikana ko amajambo afise aho akura imitima y'abantu benshi yakanda kongera kabageza ahandi ariko twongera twibanda neza n'utumwa bwacu abo nawe yagize ati atereka nta kundi bovuga ibyiza byo nibyo bashira imbere kuko iyo batamuvuze ko ibyiza hariho ibyo batomujeza. Reka tugushimire na wewe ariko rero abamatubwira ngo tubahereze isi ijuru bazogironderera ariko kano kana muto kumviriza nawe wabuhombye. Ndabibutsi ko mu minota 3 ndace ndabasezera. Mu minota 3 nabyo ati nakabaye nakahwana nakagaruka. Ariko uno musi mu kubasezera nza kubasezeza karirimbo kandi nza kubasezeza Epiday Winner na Rino G. Aho nzo gucenera abasezera uno musi. Abatari kumwe natwe live ngo barabe murahombye cyane twahise muri healing worship nkeneye ubutumwa bwa nyuma gusa umuntu aza kwandika avuga ati hasta la vista. Muno tumena masego na makecere ngo mandabasezera bose bacakuzi bacu anongera afata moyo kubanza gushimira cyane abari ko badukana bari muhingo cyandukanye igihugu cyacu Burundi ari be cyane mariko mutwega ko muri kumwe nacu anabyati ndabashimiye vyimva mutima kandi ndabona ko namutigira muhingo cyo kuma nacu abari badukiyana kuri za Facebook kuri za YouTube nabajya dukikirana live ndabikina kujya kiramo zanyu yamuciye kujana n'indwi n'ibicusa ariko afatira umwanya ndabashimiye cyane vyimva mutima marishire kubahezera kandi yongere ibazigame kandi bahereze imigisha kuri uyu munsi mugira umusimyiza kandi mongera mu mbanda yomererwa neza naje mara mutera mangi Mr Sam KB damuru mapesa nkaba ndabasezeye nongera ndabike banura ndabyati majike ariko bazigama kandi bazigame na butaha bye bye nakahwane ciao
mugiye kurikirana ikiganiro biraturaba twese kusamirizi Impano FM. Bakunzi bisamirizi Impano FM, ntimuze mutangwe no kwama mukurikirana ikiganiro biraturaba twese kica kusamirizi Impano FM kwijana n'indwi n'ibicubusa naho butaha na gahwande.